mwese muri ko muradukurikirana abenshi na cancane bari mu bihugu by'Abarabu, Arabia Saudite ndetse na Oman na Kuwait. Ni muri ko muradukurikirana Kefahari. Cyane muri ko muradukurikirana Kamsana Shugulu Saudia. Bimeze gute iyo myaka umaze hiyo onye? Bimeze gute? Reka mvuga ati Amstabo the energy, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Lovingtown, Mr. Ububeshi, Mr. Home, Mr. Lift. Je nibigano bica kuri Star TV, audio from Star TV, audio from Burundi, East Africa ndetse na Africa ndetse no kwisi yose. Reka nzenda kubwira amwe mu makuru novuga yuko ariko aratera ibibazo na cyane mwame mu bantu bagiye kurondera ubuzima muri Arabia Saudite. Turazi yuko muri Arabia Saudite iyo ugiye gukora y'akazi on signe les contrats. Barasinya amakontra yo gukorera ahantu kanaka. Muri Arabia Saudite hari abarundi kazi, hari abarundi, hari abanyarwanda kazi, hari abanyarwanda, hari abanyakenya kazi n'abanyakenya, hariho n'ibindi bihugu Pakistan n'ibindi bihugu bitandukanye. Of course ariko mpagaze ku barundi kazi biwacu, ariko nabandi bose nibaza ko ari vyiza, ariko nkoze kino kiganiro cyane ku barundi kazi biwacu bari muri Arabia Saudite. Kuno munsi ni kontra bakora kontra hakuna kuongea unataka kwetu tuana wanatoroka bajere kumbenezi kontra mahera kanoti binyarutse kugira bashobore gushika ku bintu bifuza gushika ko binyarutse. Rero maze kuja muri kontra nibaza ko iyo bita igama iba yasigaye hariya kwa boss wawe, indangamuntu yari bita igama iba yasigaye kwa boss wawe mu gihe uba wasose. Turazi ko mu bihugu byose udafise ibikuranga baragufata, ndetse no mu Burundi udafise karanga muntu baragufata. Igama rero yo nga muri Arabia Saudite utayifise mu gihe iba yasigaye hariya, ibintu byinshi biba byasigaye bikuranga, biba byasigaye kwa boss wawe, ibindi byose. Rero nuko gusohoka ukava muri kontra hari abafatwa. Rero iyo umaze gufatwa urafungwa, hari abo bishibuka sanga barafunze ukwezi, amezi abiri. Ubu ngubu rero aho abari ahantu bita Sakana ni ngaho onye nuvuga yuko nibaza ko ari nkagasho nimba ntibeja nuko maradukurikirana muri Arabia Saudite muraza kutubwira. Niyo basanzwe bari muri Sakana, niyo basanzwe bafungiwe. Mu bisanzwe bagufashe wasohotse waravuye muri kontra uri kurakora bimwe twise mu ibarabara, baragufata bakagufunga nk'ukwezi canke sinzi imisi kubingana, ariko muraza kwandika muri commentaire hama bakaca bakurungika mu gihugu ciwanyu. Abafatwa rero iyo bavuye muri kontra kenshi hari unabifatisha mu gihe babona yuko amafaranga bashoye kuyaronka ivyo bifuza canke bifuza gutaha, kacija nk'ahantu hari abapolisi akifatisha kugira bashobore kumufata hama baca bamurungika mu gihugu ace yitahira. Niko bimeze kugira ushobore gutaha, kuko ukoresheje novuga ordre ibisabwa biragoye yuko utaha waramaze kuva muri kontra ukaja kwigenga, bimwe bakoze kwita mu ibarabara hariya. Rero aba anye barahantu bita Sakana, bamwe bariko bararira hanabaye n'imyerekano. Ikamvuga ati bamwe bariko bararira bivanye nuko batariko baratahukanwa. Hari abamaze amezi 6, hari abamaze umwaka, hari abamaze amezi 8, abandi nabo ngo inzara ngo ikabica bakabura utwo batfungura, abandi nabo bakagwara bakabura ukuntu bivuza. Meme na Pastor Moro kugira bashikira ugasanga ni kibazo. Harimo abanyakenya uko rabivuze, n'abarundi kazi ndetse n'abanyarwanda kazi n'ibindi bihugu nyene, aba Pakistan bose baraje hariya. Muri ico gere bimaze kugenda uko ico bariko basaba ubufasha bwo gutaha. Turazi ko ambassade hariya anye muri Arabia Saudite hariyo umupapa aho asanzwe aserukira abarundi. Kino kiganiro ndazi kiraza kumushikira hari hose, aho basaba ubufasha ukuntu bashobora gutaha. Bavuga ati bamaze amezi menshi cyane kandi udufaranga bakoreye bariko baradukoresha, bica bibagora iyo batashe mu rugo gacu usanga batashe udufaranga baradukoresheje. Hari abakeneye haba mama udukotex n'abakeneye ibindi ku bindi bikoresho bitandukanye bivanye n'ubuzima tuba turimo, ukenera gufungura. Rero mu gihe uri kurafungura umwaka wose urondera ibintu ukoresha, wibuka na wa muryango wasigi no mu Burundi, usanga n'amafaranga wakoreye yose ashoboye guherera aho ngaho. Amarira ni menshi rero kuri abo barundi kazi n'abanyakenya kazi n'abanyarwanda kazi n'abandi batandukanye boba barafashwe
bararira cyane, amara ni menshi, ntago bafungura, ntago bimeze neza, aho babaye nakajagari. Rero mu gihe vyagenze uko nguko baciye baturira, baratsumurira ahantu hakurya ushobora kugira manifestation, umubabaro wari mwinshi, bakije umuriro uhakwa kubatera sirwi, uburyo abo bantu bose bari gushobora kwitaba Imana icyarimwe. Ariko Imana yakinze, ugerageje kuraba uwo muriro muri ico kiganiro ndi kukubwira amajambo atandukanye canke ndi kuguhereza amakuru atandukanye, bakije umuriro mwinshi cyane gushika naho sirwi hako kubatera ikibazo. Muri ako kanya nibaza yuko Imana ariyo yashoboye kubarinda, kandi Imana yabajanye hariya nibaza ko ari izo bagarukana. Rero navuze ati reka nsimbire kuri Star TV ko numvise ko harimwo abarundi kazi, biraza kunyorohera yuko buno butumwa nk'abantu babijejwe hariya muri Arabia Saudite, ndazi ko bariyo bagira ico bakoze kuri bano barundi kazi kugira ashobore kubashikira. Turazi yuko arabo bishika bagataka, ariko sinzi kuko araba maze kunira story bakambwira ati narafunze ukwezi, kandi naho abantu bari bambwiye ngo ntaba bameze neza, ariko sinzi ngaha sakana kuntu biba bimeze, sinzi ukuntu biba bimeze. Uri kuradukurikirana kuri Star TV, urazi ko mfise abakunzi benshi bari ngaho muri Arabia Saudite, za Oman, Kuwait, biki mushobora kutwandikira muri commentaire ukuntu bimeze, hakwiye gukorwa iki kugira ano marira y'abano barundi kazi bene ba sister biwacu, abumuvuka n'abavukanyi bacu, kugira bashobore gutaha. Bimeze gute? Sakana na itandukanye n'ahandi hantu bahora bayabashira abandi cyane, kuko turazi yuko hari abo bishika bagafunga ukwezi, ubu urumva ko ari amezi 6, umwaka, n'ibindi bitandukanye. So reka dusenge Imana rugira vyose, yami dukorera ivyiza uko bukeye uko bwije. So Imana ni mutananigwa nta kidashoboye, Imana ni mutananigwa nta kidashoboye, kandi ikorera ibintu ku gihe uko biri kose. Bano bigeme bari sakana ndazi muri benshi, numvise ko harimo n'abanyarwandakazi, abarundi kazi, abanyakenyakazi n'abandi batandukanye baba barafashe bivanye nuko nkuko nabivuze ko bashikira muri contrat, bagakora muri contrat, bakabona muri contrat ko muri contrat ari gusanga ahembwa amajana 9, amajana 8 ya hariya, ariko umaze kuva muri contrat ukacuja guhembwa amahera ashika 2,000, rero n'abahembwa 2,500, 1,800 ya hariya. Urumva ko usanga ari amahera menshi cyane aba yiyongeye ko uvuye muri contrat. Ni muri bwa buryo bwo kwiteza imbere kugira ashobore kuronka inoti yihuse, kugira ashobore kuronka inoti yihuse. Urumva yuko rero bitameze neza cyane. Abakunzi ba Star TV dukomeze gusengera bano bantu, dukomeze gusabira idua bano bantu kugira ashobore gutaha kubona imiryango yabo, na cyane yuko utunoti bakoreye cyangwa bariko barakorera. Urumva ko turiko turakora ibindi bintu bicaye, iyo uriko urakoresha inoti wicaye, utari kurakora ibindi bintu biza kwinjiza izo noti, nibaza ko amahera yose ubufise arahera. Kuko n'abantu bafise amahera ntayicarika hajya kicara ngo azoguma afise amahera, ayicaritse ngaho mu myaka ingahe aba yavuye muri gwa rutonde rw'ababosi cyangwa rw'abagwiza tunga. Inoti iba nyinshi mu gihe uriko urayikoresha, ubwo muri umugwiza tunga, kuko irya noti ufise iriko irakora izana izindi noti. Ariko niba ufise inoti ukayitereka hajya, muzoguma njya 10,000 ku munsi, irahera yose. Bisigura yuko n'amafaranga bakoreye ubu ngubu ariko arahera, ariko aragabanuka. So igihari tuje ku mavi dusengere bano bigeme bacu, nimba harimo n'abapapa, kuko turazi yuko hari n'abashoferi babariyo abarundi n'ibindi bihugu bitandukanye, kuko ubuzima murazi ko burondererwa hose. Tutagiye Serbia, turaja Oman, turaja Kuwait, turaja Amerika, turaja Canada, turaja henshi atandukanye abarundi, kugira dushobore kurondera ubuzima, dushobore kubaho, dushobore gutunga imiryango yacu twasize mu rugo, dushobore gutunga buri kintu cyose, dushobora gutunga dukoresheje akanoti. Ubaze ko atakintu utunga udafise akanoti, ukoresha inoti yawe kugira ukomeze kubaho, ubandanye guhumeka. Icyo cyane za nguvu Imana yaduhaye nizo dukoresha kugira ngo dushobore kubaho, dushobore kuronka ibyo twifuza. Okay, I'm Starboy, I'm Star TV, televiziyo yanyu dukunda cyane, nanjye ndimo gukunda umufana wayo, audio ku Burundi, East Africa, tuvugira bose, the best exclusive news, tuvugira bose, kuko bavuga ati fasha warafashije twese turi ngaha kubera twafashije. Uzogukorera inabi ntuzumusubize nabi, uzosaba imbabazi nawe ntazikugirire, uzomureke imbere y'Imana hajya birahana. Irinze uca bugufu gasaba ikigongo Imana. Kubera iki? Tunasengera abantu bose bari mu bibazo, abagwaye, abakomeye bose, Imana ibandanye kubazigama, ibandanye kubahezagira, abitavye Imana bizigiye kuzuka, abo bose Imana ibakomeze aho bari hose. Natwe mubandanye kudusabira kuri Star TV, ibikorwa byacu bandanye kugenda neza cyane. Uno muriro
reka dusenge Imana no muri ntuzosubire kuba tubone manifestation kuko ino sirkwi yotera ikibazo ugasanga babarundi kazi biwacu harimwo abavyeyi babo bari hano babategereje babakumbuye, hariho abana babo babategereje hano bakumbuye, hariho abagabo babo babategereje hano i Burundi babakumbuye, ndetse n'abasheri babo babategereje kandi babakumbuye. Kandi igihugu kiracabakeneye kuko iyo wibarutse umwana ntabakiri wiwawe, hari umwana w'igihugu aje gukorera igihugu kugira igihugu kibandanye gutera imbere, gikomeze nyene gusumba kugira ibintu bigende neza cyane. Imana ibaheze gende muri Star TV televiziyo yacu aho muri hose. Imana ibaheze gende agira ati mubaho cyane, ushyira imbere urukundo wanatoroka kugira tubandanye gutezanya imbere muri byinshi bitandukanye. Uwo wagiye kurondera akanoti niyo wagiye kurondera kugira guteje imbere, akananga ari gihe usanga ndimo kugira ushobore gutera imbere. Ariko kuri uno munsi ngo bimaze ko onye nuko twakomeza amasengesho, tugakomeza gusenga. Twakomeza gusenga Imana ntakidashoboye. Ana Hebek, Imana ibahezagire cyane kandi cyane ndetse inabazigame. Ana Hebek, ciao ciao. Dusenga dukora byose birashoboka.